kugira ngo mumenye igihugu cyanyu rifo kumenya ingere cyari kimeze. Burundi bwari bufise amahinguriro, ihinguriro ry'icuma, twaracura amasuka, imihoro, imipanga, amacumu, imiheto, ingangura, twarabona ikintu cyose igikoresho dukeneye tugaca tugikora. Nkora niyumvira ubwenge abarundi bari bafise bwa bwenge buhambaye, kwiyumvira ko uzobaza isekuru, ukavuga uti isekuru kugira uyibaze utegereza kuba ufise icuma citwa ikirimyo, ugaca ugicura uzi yuko uzogenda kwicira igiti ukimba uri kurondera ingene uzogira ihinguriro rya minoteri. Igisekuru ni minoteri, urusyo ni minoteri. Hego muza murarondera hano iyo mbere kwiyumvira ingene uzoronka isekuru ya minoteri, ubwo bwenge murabwumva ari kwiyumvira yuko uzokwenga impeke amasaka ukayafata ukayinika ukayasa ukenda ukumva yuko niwatara hazovamo inzoga impeke. Ntiyari paraseri none kumva yuko igitoki niwagana kizovamwo umutobe, uwo mutobe ushizemwo umwambiro hakazovamwo urwagwa. Ivyo twavyumvira ata munyamahanga arahongera mu Burundi. Mukazobona ikintu citwa mu Kirundi izina, uzomenye ko ico kintu arakame ku Burundi. Nitwatuvuga icuma nuko cishwe izina n'umurundi uva cari kiriho ata munyamahanga arazi. Jewe ko specialiste mu kubaka chemin de fer. Niyo mpamvu nyakubahwa yaragiraye ahubwo yaruko gufasha ngo yaje babaye expertise kandi cyane kubaka amashyaka de fer mu Bufaransa umurundi ni nyaruka cyaho gufasha kandi araje mu Burundi washize genda kumushikiraje ajejwe inyubako rusange hajya muri hajya kugunda baravuga yarageze kwa Burundi yamubwiye ati ngodi kuno umuzoza muramba azesere mu Bufaransa wacu yize nono so Burundi mugabo nibacaye baravuga mu Burundi urabona igihugu kitateza imbere muri yo bafise chemin de fer nibari sawa mugabo yumvire dufise abize aha muri mwebwe harimo abize ivy'amahinguriro sivyo ana bakora mu yandi mahinguriro hanze. Dufise abize geology mugabo ntidushobora kumva ko twoshobora kugira ihinguriro ry'icuma, ntibishoboka. Kubera iki? Ryavu nababwiye ryavu nakuraho uburima bwagiye gusuma, twarabaye formate ndabivuge neza, baradufuta mu mutwe duca tubura iyo tuja niyo tuva, duca tumera uku. Uwadufuse mu mutwe nawe atavuga ati akira shanze ndakugaburira duke nta ngorane. Ucufudika rero nyagufudika kuko nta kintu kiryoshe kukurya utarusha. Rero mu Burundi ko uyina ni kugira igihugu. Oyeso yasete musemo ni komeze umazi. Ariko rero sasa Burundi. Rero sasa bize amayezi. Ni daraka ayezi.
asabye nuko noza kubugururira yindwi yahariwe abimukira b'abarundi. None rero numvirije ivyavuzwe ndumva ko bihimbaye kandi ibiganiro bizoryoha. None fasha akaryo kugira ngo nanje ndavyemere yuko bigiye kuba ndavyuguruye. Rero Burundi ni igihugu casigaye inyuma cane gitegerezwa kuduga rero kugira ngo gitere imbere. Twebwe turafise amahirwe, ega naho warasigaye inyuma wewe mu kugenda urabona imitego abandi baguyemwo ukazurayizibukira, bica bituma rero wewe ugenda neza. Nico gituma nawe ndiko ndavuga nti Uburundi ni igihugu gishobora gutera imbere kurusha ibihugu byose biteye imbere, kuko twe turabona iyo tuja. Hariho abandi bamaze gushika, twebwe mugabo turabona iyo tukiriko turaja ku buryo dushobora kuzoca tubaruta ko ubuhinga tugirako tuzosaba dufise umushinge mwiza. Twarasigaye inyuma, yego nivyo, mugabo ukugwa si kubi, guherayo niko kubi. Nico gituma muri ibihe turimwo ari ibihe vyo kuza turahanurana kugira ngo igihugu cyacu tukivyure koko. Mwebwe aje muva hanze muramaze kubona ibihugu mubamo, natwe turatembera canke mukaza muratubwira. Mbe nagira mbanze nkengurukire abarundi babimukira bamaduha amakuru y'iyo bari gene hameze kugira ngo badutere intege. Nasanze si twebwe banyuma, si twebwe banyuma. None nkaho nagiye bakavuga ngo bantumiye tukaja muri resitora duhejeje gufungura akabari je ndiha kandi natuze nawe baratuze, abo baratuze bagutumira akabari buriya nabo bagutumira bafise urukundo gashaha. Urumva twifuje cane yuko twosangira, dusangira. Nawe ukagenda rero waguye umunwa ngo mugiye gusangira namwe kurya kwawe. Ndagira rero ndakenguruka ko muhora muza muratubwira amakuru iyo mubaye. Ubuhinga ngurukanabumenyi ni bwiza. Hanyuma kandi nkenguruke yuko hari n'abatahora bitaba mwene ibiganiro ubu basigaye bavyitaba. Ndabona nk'umusaseredoti ngaha, erega turafise abasaseredoti abihebeye Imana bari hanze benshi, nabo nyene n'abimukira, kuko iyo bashitse iyo bari hariya barafise n'abico basuma bakazana mu Burundi kugira bitera imbere. Ndabakengurukiye rero, birahimbaye cane iyo abenegihugu banezererwa igihugu cyabo, birahimbaye cane. Aha muri ngaha muri mwebwe hariho abagiye bahunze igihugu bakigenda, ntibagiye bafise umutima mwiza, bashitseho nta kindi bakora atari ukukivuma no kugituka. Mugabo mu nyuma igihugu kimaze gutoha baca barihindukiza barivyukiranya bati Uburundi igihugu cyacu ciza. Aho ndabakengurukira cyane. Hariho none sivyo, hari mu nzira ariko igihugu cyayo yapfuyemo neza, ntivyumvikana. Je ndavyumva urinze ugihunga, natwe twasigaye ngaha ntitwari bwigere tuvuga ijambo ngo Burundi igihugu cyacu ciza. Twari dufise intono n'akabondi. Muri mwebwe kandi hariho bagiye gusoma ubwenge, abagiye gusoma ubwenge hariho n'abandi, hariho abagiye gusoma ubwenge bakibaherayo. Hariho abantu bahora baja gupagasa bagaca bagumayo ntibaze bagaruke, ugasanga carongora uwundi mugore iyo yagiye gupagasa ntagaruke. Hari n'abandi bagiye gupagasa, mu bwoko bwinshi.
hari abagiye gupagasa, hari n'abandi bagiye mu mugambi wo kuja gutukisha igihugu, atari umuhumbu, mu mugambi wo kuja gutukisha igihugu bariho, kandi n'ubu barabandanya bakora mwene ivyo bibi. Mugabo abo hariho umugani mpora ndabacira, barazobaza umwana yavumwe umuvyeyi ingene vyamugendeye. Umwana avumwe umuvyeyi, uwo muvumo urashobora kumukurikira gushika ku ruvyaro rwa kane. Umwana avumwe umuvyeyi yamuvyara, uvumwe igihugu cakuvyara. Hajya wabona winumiye ko Imana atakirakora, mugabo umunsi umwe uzovyishura. Hajya umuntu azovuma igihugu ciwe. Muribuka muri Bibiliya umwana yararaje se akamaramaza ngo yaborewe bari gusa. Umuhungu wa Nowa yabonye se wewe yanyoye araborerwa, aca akora impuzu, amubonye ari gusa aja guhamagara abandi bavukana ngo murabe ca dawe caborewe ngo kiri gusa. Bene wabo bati ibara riraguye, baca bagenda bafise umutamana bagendesha umugongo baramuvuga. Aho yikanguriye yaciye avuma uwo muhungu wiwe, uca umuryango w'imivume. Abama wambaye barabazi ce witwa umuryango w'imivume. Ntagire rero burya ubufite nakuryamwongeje. Igihugu Imana yaguhaye ikakikugabira ugaca ukivuma, ibara rirariguye. Rero mwese iciza kihari nuko abarundi bari hanze basubiye kwibuka igihugu cyabo. Uno munsi muje gukorana kugira ngo muhanahane ivyiyumviro. Muhanahane ivyiyumviro kungene mwoshobora namwe gutera agacumu k'ubumwe kugira ngo igihugu gitere imbere. Narashimye cyane iki kivugo mwatoye kugenderako muri iyi ndwi, icyumviro cyiza cyane ngo turi kumwe n'indongozi, ngo abarundi dukorera mu mahanga turi kumwe n'indongozi z'igihugu cyacu, tugire urunani rw'intamenwa duteze imbere igihugu cyatwibarutse. Iki kivugo ni cyiza cyane, turi kumwe n'indongozi. Uwo byumva yo kumva umenga biroroshe, bavuze bati turi kumwe n'indongozi, burya ikintu cishe iki gihugu cyacu nubwo kubura urunani hagati y'abenegihugu n'indongozi. Iyo atarunani ruhari hagati y'abenegihugu n'indongozi, abenegihugu baca baba nk'ingabo zitagira umutware. Ingabo zitagira umutware nazo bazita wiki. Ndavuga mwene utwo kugira ngo hariho urwaruka ngaho rwavukiye hanze, ikirundi bazi igikeyi baze baramenya utugari. Impehesa, impehe. Ingabo zitagira umutware zitwa impehesa, naho uzo muri kigatanya umenye ko atandongozi iri imbere yawe, uri twatsi turumba ubwo nyine twaba duhetse. Impehe zigurukanwa n'umuyaga gutya, uraguruka ava buca baza muti none umukuru w'igihugu nawe umutware wewe ninde? Nena aca w'impehe. Mwibwiriza shingiro ry'Uburundi ndetse n'ingingo ngenderwako yo mu bihugu byose, abenegihugu nibo shingiro ry'ubutegetsi bwose bw'igihugu. Umukuru w'igihugu rero ba bose ni mwebwe,
bose waje ni mwiwe. Kera mugabo hakiri intwaro z'igikenye bavuga ngo abakuru twaba tubita ngo babwana kutunyara kubera cari kimoko. Mugabo byarahindutse, umukuru w'igihugu asigara umuntu nk'abandi. Hanyuma uretse n'ivyo rero hariho Imana yaduhaye Burundi itugaba twese. Umukuru w'igihugu ni intumwa, ni intumwa mu bantu bayo. Ubwami bwashinzwe n'Imana, ubwami kw'isi bwashinzwe n'Imana. Murabizi yuko n'igihe Imana yari kirema umugabo n'umugore, umugabo niwe yabaye umutwe mu muryango. Ubutegetsi rero Imana yabushizeho kuva kera. Nico gituma usanga usomye nk'igitabo cy'ijambo ry'Imana uzobona ivyo umutegetsi ajejwe imbere yabo arongoye. Ajejwe kwerekana ingingo n'amategeko n'ibikorwa abenegihugu bokora, kuko igihugu ntigishobora kubaho abantu badakora. Muri kumwe rero n'indongozi, iciza muca mugira imbono. Mufise indongozi gito ntimugira niyo muja arabazimiza, ariko iyo muri kumwe n'indongozi muragira iyo muja. Muri kumwe n'indongozi niyo bungira ubumwe, kuko niho musenyera ku mugozi umwe. Ata ndongozi hari, umwe afatira ibarabara, uwundi agafatira, uwundi agafatira iri, mugonganye nta n'ubabaguranye. Muragongana kuko umuntu wese arikunda, nta n'umwe atikunda, ashaka ko ari waje imbere, ari wabirongo bwa mbere, arimenya. Hatabonetse indongozi rero, ikintu citwa gusenyera ku mugozi umwe ntigikunda. Gusenyera ku mugozi umwe murabitegera, umwe araja gusenya, uwundi agasenya, arose ugombo kwe agaca azana ku mugozi kugira ngo batahane umuganda wiwe. Umuganda wiwe wo gukora iki? Wo gucanira inkono ihiye mukayisangira. Kandi burya abantu ntibarigira bavyiyumvira ati gusenyera ku mugozi umwe. Umwenegihugu wese arafise ivyo ajejwe gukora, agenda agakora, uwundi agakora ibi, uwundi agakora ibi, uwundi agakora ibi, vyose bigaca biba amagiriranire kuri twese. Iyo wewe wateye imbere urimbura ugashobora. Mwarimu ariko arigisha abana, atashe aza kurya, ataha amajahe, ataha mu nzu yubatswe nande? Umufundi. Umurimyi nawe ariko ararima ivyo mwarimu aza kurya na muganga aza kurya. Mugabo umurimyi nawe umwarimu ariko amwigishiriza umwana, umurimyi aragwara akaja kwivuza. Murumva bose uza gusanga igihugu cabaye igihugu kimwe, twese dusenyera ku mugozi umwe. Hagize umuntu atariko arakora aba ariko arya imitsi abandi. Indongozi rero niwe muhuza bikorwa vyabo bose bariko barakora. Urumva rero mutagira indongozi ntimushobora kubona iyo muja murasanzara, mugasanga nta na kimwe mwakoze kuko inguvu zasanzaye. Ivyo ndabivuga je ndakunda kuraba utuntu. Jewe ndamaze kumara nk'indwi ndiko ndaba inyifato y'uburima. Uburima sinzi ko mwese mubuzi, ni ubwoko bw'ibimonyi, ni ubwoko bwa formi. Uburima je nabwihweje neza, buraja hamwe bukagira umugambi, tuzorya iki, tuzosumira he, tuzosumira he. Mu gatondo ka kare hariho uburima nka butanu buzinduka, bukagenda gutembera buraba amasumo iyari. Bubonye ahari amasumo ntibushobora kugenda busumye, burahejeje kuhabona buca butaha. Kuja kubwira shefu twabonye amasomero. Muri ubwo bwagiye ari butanu, butatu burinjira,
bubiri bukaguma hajya ku mwobo hejuru bucungera kugira ngo nibasohoka abagiye gusoma ntibasange umwasi yabateze abisikana umutekano hanyuma busohotse bumwe bwagenda kudorira hahandi nibwo buca imbere bukagenda bugashika hamwe hari amasuku naburavye cyane burya muzosanga uburima akari imbere katikoreye buvuye gusoma muze murana nikaba kikoreye nuvuga burya bujejwe kuguma idoriya rero naragize umwimenyerezo ubwa mbere ncafata buvuye gusuma bwagiye ncafata ivu ryaho bwaciye ndarikuraho neza bushitseho gace uburyo buke gace bubura bubutse bwose uza wumva induru bugaca busanzara buca butaye ibyo bwari bufise bugaca busanzara hanyuma burya bwasanzaye hariho agatangura gutora yanzira atari hahandi yanzira uzubona bwose bumaze gutora inzira hajya busanzaye bariko bararondera yanzira itaha buca bugaruka bugaca butora ya miswa bugaca bubandanya urugendo nabigize bwagiye bugarutse hanyuma nongera ndabigira bwa bundi buvuye nabwo kudoriya naho ndakuraho ivu buca buraburyo buke vyerekana iki tugiye gide ushaka rero kwica ihanga wica umugide ugafuta inzira bari barimo je murambwira abarundi iyo Uburundi budahura n'ivyago bwaciye ibyago byo guhura n'ukorona nibaza ko Uburundi babugeze Uburundi buba ari igihugu rutura twarakatitse turabura iyo tuja Uburundi ubwa mbere bwari bufise amahinguriro ivyo sinobeshe erega kugira ngo mumenye igihugu cyacu rifo kumenya ingere cyari kimeze Uburundi bwari bufise amahinguriro ihinguriro ry'icuma twaracura amasuka imihoro imipanga amacumu imiheto ingangura twarabona ikintu cyose gikoresho dukeneye tugaca tugikora nkora niyumvira ubwenge abarundi bari bafise bwa ubwenge buhambaye kwiyumvira ko uzobaza isekuru ukavuga uti isekuru kugira uyibaze utegereza kuba ufise icuma citwa ikirimyo ugaca ugicura uzi yuko uzogenda kwicira igiti ukimba uri kurondera ingene uzogira ihinguriro rya minoteri igisekuru ni minoteri urusyo ni minoteri heko muza murarondera hano iyo mbere kwiyumvira ingene uzoronka isekuru ya minoteri ubwo bwenge murabwumva ari kwiyumvira yuko uzokwenga impeke amasaka ukayafata ukayinika ukayasa ukenga ukumva yuko niwatara hazovamo inzoga impeke yari paraseri none kumva yuko igitoki niwagana kizovamwo umutobe uwo mutobe ushizemwo umwambiro hakazovamwo urwagwa ivyo twavyumvira ata munyamahanga arahongera mu Burundi mukazobona ikintu citwa mu Kirundi izina uzomenye ko ico kintu arakame ku Burundi nitwa tuvuga icuma nuko cishwe izina n'umurundi nuva cyari kiriho ata munyamahanga arazi nitwa tuvuga ingangura mu Kirundi nuko ingangura yabaho atarundi rurimi ruraza mu Burundi tuvuze umujumbu vyerekana ko umujumbu wari uri mu Burundi tuvuze izahabu vyerekana ko izahabu yari mu Burundi twari dufise amahinguriro twari dufise ubutegetsi butunganije neza kuva ku mwami gushika biranatangaje cyane
kuva ku mwami icyariho cy'umwami bakamanuka igisoda kumenya ko igihugu kigira umutekano tubagira igisoda uravye koperative muraza ko yavuye mu mahanga ni ukubera twanka kubivuga mu kirundi nyacu none ikibiri ni iki ikibiri si koperative mu Burundi barakubwira ati nyamwigenda ko ntarimira impeshi koperative agricole urunani nuvuga ubu ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu byagitunganijwe mu Burundi nta numwe yiyubakana inzu baci batonda bose ariko ku karandaro n'ubu turacagafise mu Burundi yago ni bake biyubakana inzu ukuvuga itanguye kubaka kuko utambwiye wakira umufuko w'isima bakaguha umukozi ako n'akaranga twagumanye Uburundi rero je muraniyumvira iyo ujya mu rindi twari ko tubanda nimumbwiriye tuba tugeze shaka murabe ubu nyene je murandaba ingene twari turi mu 2005 raba umutahe twatanguranye mu 2005 mwese abari hanze mwari mu gituku Burundi sivyo niko ndabeshya mu 2005 Burundi mwarabutuka gose ni muraba umutahe twatanguranye camura mu Burundi bw'uno munsi uyu murindi iyo twawutangura dushake tuvuge twikuke mu 1965 ntidusubire kuvuga irijyane tugaca tuvuga amahoro tukigira tuba tugeze amajahe none ko dufise byose mwe mu bahanzi je ntagire uwumbarira ati narabonye ikintu bafise cyabateje imbere iyo mu gihugu ndimwo twebwe mu Burundi tutagira kintu tutagira abateye imbere bafise n'igiki ubutare muvuze ko utagira ubutare hari umuntu yigeze kubwira ngo tugiye kuzosaba ibihugu bigenzi ngo tugende kwiyibwira ubutare uja kwimba ubutare wowe ubwo ufise kutarabwira ubutare kubona gushika uno munsi twari dufise ihinguriro ricura icuma mu uno munsi bikaba vyaratunaniye gucura n'uruhinga kandi abakera bo barafata ubutare iyumvire baramenya ko ubushuhije bushuha ugashonga hanyuma ukabuhonda ukabuteranya neza ubuhonze ugaheza murabona hakurya ngo winyundira kura nisumba iyayujuje ibuye ry'icuriro ukamenya yuko uzohonda n'inyundo ugatanga iforoma y'ikintu wifuza gukora twari dufise ihinguriro ry'icuma mbwira ingene uno munsi none ico cuma caciye kinyegeza caciye gihungira ejo twari kumwe n'umuntu acambwira yuko sikure cyane na hirya mu Giheta ngo sekuru wiwe nyahantu nagacimbiri kitwa ku Gatare ikwa Gatare hanyuma sekuru wiwe uwo ariko arabibwira ngo yamubwiye umunsi umwe ati tori ribuye aturumvira izigane riremereye atego ati rishire ngaho hanze nzokubwira ikizoba hirya y'ejo imvura irinyagiye hanyuma acamubwira ati gerenzanire ryawe ati ivyo biri kubona ari biki ati ni ngese ati ribuye n'iryo twaraducuramo kera mugatini yumvire dufise abize aha muri mwebwe harimo abize ivy'amahinguriro sivyo aha n'abakora mu yandi mahinguriro hanze dufise abize geology mugabo ntidushobora kumva ko twoshobora kugira ihinguriro ry'icuma ntibishoboka kubera iki ryavu nababwiye ryavu nakuraho uburima bwagiye gusuma twarabaye formate ndabivuge neza
baradufuta mu mutwe duca tubura iyo tuja niyo tuva duca tumera uku uwadufuse mu mutwe nawe acavuga ati akira shanze ndakugaburira duke nta ngorane uca ufudika rero nyagufudika kuko nta kintu kiryoshe kukurya utarusha nta kintu kiryoshe kukurya utarusha ngo ivyagusa bitera mwumvise icyo ari cyo formatage murazi gukoresha amashini cyangwa telefone zanyu iyo wayiforomase urasubira kubona n'abagenzi bawe none twaciye dufata inzira y'uwundi asubiye kuduteramwo uwundi muzirikanye ni uvuga twarafuditse turabura iyo tuja n'iyo tuva none uforomase telefone ntucukuramo abantu bose bari muri memoire usubira kuba telefone hehe none wumva musubira gukundana kuko umuntu mutavugana ntimukundana nakwa hehe ndabaha akarorero mwebwe muraba nko hanze n'abandi baraba mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura nk'ubu uwo muvukana aba mu Kamenge nawe ukaba mu Kanyosha kandi mwese mwifise murafise imiduga murafise n'amahera muba mu nzu nziza zayo ugwaza umwana mwijoro dufate ko wewe tugira umuduga muga mwene wanyu arafise umuduga ugwaje umwana mwijoro utabaje ubanza guhamagara mwene wanyu aba mu Kamenge uba mu Kanyosha urondera umwe mu bantu niwe uhamagara ubwa mbere fasha tujane umwana wanje aragwaye fasha urabe ko nteze umuduga tugende tumujane kwa muganga aca guteza umuduga ushitse mu bitaro hamwe bahejeje gupima umwana bamujyamitse neza ariko bamuha imiti ugaca utangura kwiyumvira ngo birasha ngo grafre aramenya ko ngwaje umvise muravuka wamwiragiye kuko nta contact mugifitaniye mu Burundi rero twaciye dusanzara gushika mu Burundi adasubira kumenya ko mu Burundi ari mwene wabo twaciye twibagirana twese banyakuntunga bacaratubwira bati burya ntimuvukana ehurya n'umuhutu ehurya n'umututsi ehurya n'umutwa ntimuvukana kubera mu mutwe twari twamaze gupfa wego nivyo ntituvukana kandi tuzi ko umwami ari Sebarundi nawe uri Umurundi duca turibagira Uburundi turabwibagira duca tubona Umurundi mwene wacu nk'umunyamahanga duca rutangura kumwirukana mu gihugu ukiyumvira ko Uburundi bwahindutse ibuhutu ukiyumvira ko Uburundi bwahindutse ibututsi ukiyumvira ko Uburundi bwahindutse ibutwa ni munyamahanga uramwirukanye nawe ati unyirukana njaye kwa hari wacu nawe uko nyene nuko twapfuye basi duca turibagira n'umwe yahora yitwa Sebarundi ntiyasubira kuba Sebarundi twese duca tuba intama zitagira umwungere Yesu yasanze abenegihugu ahantu bagandagaje arabaraba ikigongo kiramutwara ngo umenga n'intama zitagira umwungere twebwe natwe twateye igihe kuko nta ndongozi witwa Sebarundi ushobora kuvuga ngo bajya ntibarimo je mbwira shaka utware service ressources humaines muri ministère ukorera abahutu ukorera abatutsi ugaca wita ubwoko ntuze uri kuri service abarundi bose ugaca uvuga ngo je ndi umuhutu wumva uzokorera umututsi kandi hari wakwangishije n'umututsi uri umututsi hari wakwangishije n'umuhutu uzomukorera ari kunde indongozi kuko ziva muri twebwe nyene abarundi twahejeje gufuta mu mutwe yuko utari umurundi ugaca uba indongozi utari umurundi mbwirige uzokunda umurundi mu gupfa rero twataye gupfa ku mutwe ku ndongozi
ntihagire uzo birambabaza iyo bambwiye ngo mu Burundi ngo abahutu n'abatutsi ngo ingorane ngo zo mu Burundi ngo niza abahutu n'abatutsi negative ntabyo nzopfa nemeye shaka wintere mu rushinge hamwe bitembera mu maraso ntabyo nzopfa nemeye yuko hari ingorane zigeze ziba hagati y'abahutu n'abatutsi wewe urashaka kumbwira ngo abahutu mbwira umwami w'abahutu ninde umwami w'abatutsi ninde umuntu yari kwitwa umwami w'abarundi yigize ngo gende umututsi agaca apanga kwica abahutu uwundi ari umuhutu agaca apanga kwica abatutsi aho n'abahutu n'abatutsi basubiranyemo cyari indongozi ziyishe si indongozi yishe none sifise igikenye oya none mbwira iyo ndongozi yitwaje inguvu yahawe n'abenegihugu igaca igenda ikagandagura muri ba barundi gatoramwe abigandagura n'abahutu n'abatutsi basubiranyemo abantu ibyo ntabyo bashobora kumva kuko n'ubutegetsi ntibaramenya n'ibyo ari byo reka twebwe turabyigishanya muramubona umwanya mara ndiko ndigisha hajya bimvira ko ari umwanya wo gute nuko namaze kubona abarundi ndabinjiramo ndababona abo bari indongozi ntizizi ko ziri hejuru ya byose zitagira intara zitagira ubwoko zitagira umuryango ubaye indongozi sefini haya je nivuga ko mwanjanye mu gasho kuko mwaranyizoye muranguramo ncamuwa mwese ni indongozi zingahe mu muzirikanyi wazo zizi ko ari za bose ni zingahe erega uvuye muri babarundi bafise wa mutwe uribangira kuri ndongozi ugaca wita umuhutu ukita umututsi ukita umfuka mu kirundo ukita sivyo uburongozi ndabivuga agacamba ndiko ndagomora abantu murazoshaka mu ngo mukarera mirango kuraho mbere muri mwese mwarize umugani w'ikinyamasyo murabona umugani w'ikinyamasyo ikinyamasyo ngo nicyo gikoko cyari kizi kuvuga ijambo bikomeye cyane mu nyoni zose zibaho ku isi cyari eroka hanyuma rero ega turi haziriko turaca imigani umunsi umwe umwana w'inyoni ashima umugeni umwana w'inkuba barashimana bashimanye umwana w'inyoni araza abwira umuvyeyi wayo ati jewe nagomwe uwo mbona twokubakana n'umukobwa w'inkuba none nagomba uzuje kunsabira nyoni yavuga iti je novuga ijambo gute ibaze iyindi nyoni mubanya ati mugabo ni uzovuga ijambo ati kaje nta jambo noshobora kuvuga hariya ku nkuba ati uko ategeza kuba umuntu azi kuvuga neza hanyuma inyoni ziraje inama zavuga none ko rutegeza kuja gusabira uwo muhungu ninde azovuga ijambo niho rero zaturaze ati hariho igikoko kizi kuvuga kigiye gusaba burya ugiye gusaba nabi kandi ntibaguha umugeni bivuze nabi ntibaguha umugeni barakwandikira nuko abakobwa bakamiwe bacamba ngo nimwanka ko ngenda ngo turijane barakwandikira hanyuma rero ziragenda zisaba ikinyamasyo cyari ikinyamasyo rero kizi kuvuga zisaba ikinyamasyo ko coja kuzivugira ijambo ryo gusaba umugeni hariya ku nkuba ikinyamasyo yabwira none kabasha ko inkuba iba hejuru mwe mukamufise amababa yo gushikayo jewe nta mababa afise nzomuruka gute ati nico kibazo gusa ufise ibiganiro urumva bigenda neza ati twebwe amababa turayaguha kuko turayafise inyoni yose ikura ku ibaba ryayo igihubi ishyira ku kinyamasyo iyindi tora ishyira ku kinyamasyo zirahomeka ko zose inyoni zose zo ku isi ziraza zishyirako amubi yazo ikinyamasyo gica kiraronka amababa rero amababa rero kiti ngo dutegure urubanza tugende
mwumvise ikinyamasyo kirarose amababa mugabo sayacu nay'inyoni kubera gifise amaba amubi y'inyoni zose gice kiba icami kuko inyoni yose yazanye nico gifise ibibaba binini kurusha zose kuko zose zazanye amubi giciye gikomera rero hanyuma gica kirazihenda rero rero harageze ko ndabarya baza kumva ya ndongozi rero nababwira none nepa mwibaza kavuka ahantu mu rutoki hitwa ku Musama nambaye ikamba mbiri utwa dusandare natwambaye igenda kuraganira ubwo bukomeza ishaka bukuyebwo guhagarara imbere yanyu mukanyumviriza hariho n'abana babyawe n'abana b'abashikirangaje ngaha muri rero babakuru mugabo gaca kugara imbere nani wakuze neza wavutse neza ikinyamasyo rero kiramaze kwibona ko gihambaye kuko inyoni zose zazihaye amababa ca kiravuga tumviriza rero ati burya hariho ibanga ryo mu muryango w'inkuba ingene bameze ati ku nkuba mugiye ku rubanza umwe wese agenda yatoye izina ry'ubuhizi none rero inyoni yose nitora izina ry'ubuhizi igenda ifise inyoni ziti ivyo ntibigoye imwe yose hari ica yita jokone ikita bamenya kabisa iyindi kiyitira izina iyindi izina hanyuma zahejeje ikinyamasyo ati nanje ngira ntwari izina rero ati je nitwa Vutus je nitwa Vutus ati ngo rero tugende zose ziraguruka na ikinyamasyo kiraguruka ndo hariya ku kirababwira hari caca babwira irindi jambo hari ingene imanza zitunganywa batangura kuzimana chef de délégation ni wataba kuzimanwa hanyuma abandi bakazimana inyuma batuje n'ibisanzwe barashitse rero ikinyamasyo ni kigali gifisa mubi yose mwami kabisa w'inyoni kiragenda imbere chef de délégation rero uza kuvuga ijambo so chef de délégation bazoraba nase umukobwa cayicara hariya yarode wuda avuga ijambo niwe se abashirako mikoro niwe chef kugira umukuru nabene yuba kuduza ucugira ingufu za bose nico gituma ubutegetsi bw'igihugu bakubwira ko abantu bashobora kunesha ni ukuvuga ubutegetsi bw'igihugu ni ingufu z'abene gihugu bose wowe rero uriyahiye rero utahangwa amaingufu rero biranabagiye atacambira ntawukora ko ndakomeye abene gihugu bashatse barakuramo twacu udufu twose baguha ugasanga uri neva kakandi neva ko kumusarama ukaba ushaka gukomera komerera mu baguha ingufu ukazongera kubana none rero isi no kuvuga avuga ati twariyenze indongozi umva kavuze ngo turi kumwe indongozi niyo wowe ukora kumwe runaka kandi kuki icyishe ubururu kagambira abantu jewe hari ikimba barabwira baba babibwira buri turimo buri kuba byateye imbere wabize ubagize ngo icamene nyinshi ngo bagize amashuri ngo bayige ngo icyo gutuma bateye imbere bavuga bateye imbere bashyize imbere inyigisho mu mashuri nanjye murasabaza ikofisa bize benshi bataco bambariye twebwe mu Burundi uko wiga ni ku gicucu oetso yasite musulemo ni koma yeze umaziki ariko birusala cyoro birusala bize amayezi ni darakaka yeze ka tebage mo mu nambere fo ni ambira jewe ku specialiste kuba chemin de fer
niyo kamu nyako tukakubaje ila kidai ahubwo nyako gufasha ngo yaje babaye expertise ukandi cyane kwano baka amasoko y'afari mu Bufaransa umurundi ninyako kashaka gufasha kandi araza mu Burundi washize genda kumushikiranganje ajejwe inyubako rusange hajya ngo hajya gukunda baravuga yaragiye kwa Burundi yamubwiye ati ngoli kuno umuzoza murambaza nesire mu Bufaransa wacu biyize nono so Burundi mugabo ngacaye baravuga mu Burundi urabona igihugu kidatera imbere muri baba bafise chemin de fer bari sawa naho ntabaganga bafise hanze Sore baravuga mu Burundi urabona kagenda n'ubuganga bw'agateye inyuma kagenda yigishijwe n'amahayane umwene gihugu aramigisha aragukunda kuva ku muvyeyi wawe gushika ku gihugu abakora yose akagihugu batanze kugira ngo wige mwarimu agahembwa uraja muri kaminuza ugiye kugira specialisation ucuherayo wabari bategereje n'indero mw'ishuri ko bize ivyo mwize Eso buona. E questa è la battaglia di e tu la vedi? Siasa sangue siasa. Esse cosa bene. Vous avez l'âme. Vous avez étudié, vous avez l'âme. Vous avez la conscience. Vous avez la conscience, est-ce que vous avez étudié? C'est des sciences que vous avez étudiées. De quoi ça sert au Isso, scienza sans conscience, análise mugabo, avec les formatage. Isso que vai fazer. Não estou vendo mais só por yachora yashoka kugaza cyane só por yachora ikiyatino kugaza se kugaza